ndabahaye mwiriwe nshuti namwe bakunzi muri ko murakurikira amakuru yaranze none turuko turazozera kuri radio PCFM. Ndabibutse ko kandi mushobora kudukurikira muciye kuhingangurukana bumenyi kuri wazitatu akaburungu radio PCFM akaburungu kome. Ubuhinga bw'ivyuma muri kumwe na Emery Nkuru nziza hamwe na Franco Olivier Akimana. Nayo kuri mikro mukaba muri kumwe na jewe Henriette Akimana. Amakuru nayo tugomba tubashikirize akabagizwe n'inzingo nkuru zikurikira. Ubwoba ni bwinshi ku mpunzi z'abarundi bahungiye Nyarugusu muri Tanzania. Havugwa imigwi yitwaje ibigwanisho. Abantu batatu nabo bitwaje ibigwanisho nyene barafatiwe mu ikambi y'impunzi ya Rusenda iri mu gihugu ca Kongo. Muravyumva muri ano makuru. Na imyidogo ni myinshi ku mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nakivari iri mu gihugu ca Uganda ku mvo z'uruzinduko rwakozwe n'abashinga amateka, ariko izo mpunzi nazo zikiri ijambo. Inyuma y'itangwa ry'urupapuro rw'inzira ku mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, ico gikorwa nyene caraye gikangurwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi bahungiye muri Kongo. Saya gusa twabateguriye n'ayandi, ito nizo ni mu kanya nkaba nongeye kubaha ikaze. Nkuko narimejeje kubabwira mu ncamake, ubwoba ni bwinshi mu ikambi ya Nyarugusu iri mu gihugu ca Tanzania. Imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho iravugwa mu bicungararo y'iyo kambi. Abarongoye iyo kambi barasaba impunzi gucungera umutekano wabo mw'ijoro. Ni nkuru ya Alexis Nimubona. Izo mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Nyarugusu zitekewe n'ubwoba bwinshi kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze igenekerezo rya 9 Munyonyo. Abagabo babiri batekeye inkoho mu magunira baribonekeje mu gashamba kari hakurya y'umwonga uri hafi ya zone y'umunani muri iyo kambi. Abagore babiri bariko barasenya inkwi bikaba byarabateye ubwoba. Abo bagore bakavuga ko abo bitwaje ibigwanisho baciye binjira mu mazone ya 4 na 6 ahasanzwe haba impunzi z'abakongomani. Muri iryo joro nyene nk'igihe cy'isaha 7 z'ijoro abantu bitwaje ibigwanisho barinjiye muri iyo kambi bari mu modokari yo mu bwoko bwa double cabine. Izo modokari zunguruza abitwaje ibigwanisho mu ijoro ngo ziyateye ubwoba impunzi. Imodoka twebwe zigenda ijoro za gutera amakenga gose zica inyuma y'inkambi, kandi bikabonekana ko najeje umutekano haricyo babizi ko, kuko iyo tugiye kugira ngo tubivuze ko tutange raporo ntacyo batubwira, ahubwo batubwira ati genda mwe mucungereraho muri buri muntu mu kijiji ciwe. Cya kabiri hari abinjira mbariyo bitwa food force, bageze kubabona tubabonye twagize n'ubwoba kuko abantu bafite inkoho nawe musanzwe mufise inkoni, twarinyegeje ntitwabahagaritse bari kumwe n'abandi bantu bari imbere yabo, byabonekana ko ari bo babaherekeje. Ibi byose bidutera amakenga. Muri make aha twe turi naho Imana kuvuga ni byinshi umuntu yavuga bagenda abona ijoro, byose ni kubihereza Imana. Murakoze. Iyo modokari ishitse ku rugabano rwa zone y'umunani n'ahaba impunzi z'abakongomani ngo yaciye izimya amatara. Kuvuga iyo modoka abari hari dusanzwe turi mu zone y'umunani, arabari muri reya 4. Ari muri reya 4 imodoka barikurikiranye guhera isaha 1:30 kuduga iyo modoka, kuko hari akabara bagasanzwe kari nyuma y'inkambi. Iragenda bayigumiza k'amaso, iragenda barisonga kiragenda, igeze ku rugabano rurabana inkambi y'abakongo n'abarundi ku ruhande rwa zone y'umunani, ikirazimya amatara. Hama muko yajimije amatara yajimije aho nyene, rero niho twaje tubwirwa yuko irondo ryokara hari nko guhera mu masaha 5 ko hari imigwi yoba yinjiye igomba isanzare zone y'umunani na zone y'icenda. Izo mpunzi z'abarundi zarituye abarongoye ikambi, abo nabo bakaba ngo babasavye kugira amarondo kugira bicungerera umutekano. Izo mpunzi zo mu ikambi ya Nyarugusu zivuga ko zifise ubwoba ko bishobora kuba nk'ivyabaye mu gihugu kibanyi ca Kongo, aho hari imihari y'abagwanyi imaze imisi itana mu mitwe. Ivyo navyo ngo bikaba vyabaye impunzi zo mu ikambi ya Rusenda zari zimaze kumenyesha ko hari abantu bitwaje ibigwanisho
abaciye muri iyo kambi. Hari abasore batatu b'abarundi bafatiwe mu ikambi y'impunzi ya Rusenda bakaba bafashwe n'igipolisi gikorera muri iyo kambi kuri wa gatanu igenekerezo rya 9 Munyonyo umwaka wa 2018. Iyo misori ikaba yinjiye muri iyo kambi bitemewe n'amategeko ngo kandi bikaba bafatanye impapuro z'inzira za magendu. Amatoza kuri bo akaba yatangura kugira bamenye icyabagenza muri iyo kambi. Ni nkuru ya Claudette Majambere asanzwe yimenyereza kuri Radio PCFM. Ubwo rwaruka rwahagaritswe muri site ya Rurinda rwari rufise impapuro z'inzira arizo passport na CPG. Nk'uko ibibaranga bivyerekana, ubwo rwaruka ruva muri Rusi komine Shombo mu ntara ya Karusi. Bakaba bazwi ku mazina ya Zosaba Yesu Christian, Ndayisenga Posien na Yamuremye Jean Claude. Abo bakaba bari bafise impapuro z'inzira za magendu CPG zibiri z'umuntu umwe. Uko bisiguye bavuga ko bari bavuye mu bikorwa by'ubwubatsi. Bakaba bari bafise urupapuro rwa David w'Imagunga, uwakaba ari we yari kubarangira inzira kugira bashike mu Rusenda. Ubu yaratubwira abo bantu ngene baje n'ingene bafashwe. Baraje baramanuka bamanukanye n'ababembe bafise ibitunga bashikiye ikambi rero baratinya gushoka binjira mu ikambi. Ababembe bace babandanya bamanuka bo baca baza bukebuke. Ababembe bashitse bajya kuri centre mu Rurinda niho bahindukira baraba babantu bari inyuma yabo barahebura niko kuca bo babandanya babantu nabo bari inyuma yabo barashika hajya kuri centre mu Rurinda. Hakaba hariho abagore bari muri rya centre yo mu Rurinda kuvuza abana. Mu gihe batangura kwerekana n'intoki igerite y'abapolisi niho abo bagore batangura guca nabo bababona. Babaravye niko kuca umwe avamwo arataruka araca impande y'isoko ya Foire aritegereza mu gipolisi. Hama acahamagara abagenzi we kuri sinye. Bobo ntibigeze bitaho kuraba ko hari abandi bababona. Kumba abagore nabo bagumye babaneka. Babandi basigaye inyuma babiri nabo baca baraza basanga uwabo aho yahamagariye baca barabandanya bamanuka. Abagore bamaze kubibona uko niko kuca bahamagara abapolisi niko kuca bafatira mu gasoko ko mu Rurinda muri Transinke bariko baramanuka n'amashakoshi. Aho mwomenya ko bari bafise n'ifoto y'umusirikare abamuzi bavuga ko yakora mu biro bikuru bijejwe iperereza. Kubwa komiseri w'igipolisi Obadia Kwangaba aremeza ayo makuru ariko kuri we ntiyemeza ko bo barabagwanya. Akavuga ko bafashwe kubera bari bafise ibibaranga biteye amakenga. Bahejeje kumvirizwa na komiseri w'igipolisi baciye bungururizwa ibaraka kuwa gatandatu w'indwi twasozereye. Claudette Majambere turagushimiye. Tukiringaho nyene muri iyo kambi ya Nyarugusu ku munsi w'Imana igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 11 uyu mwaka nyene harakoreshejwe inama yahamagajwe n'utwara ikirindiro cy'igipolisi muri iyo kambi azwi ku izina rya Osika Papa. Iyo nama yamaze umwanya urumerumara yari yatumiwemwo bamwe mu bajejwe umutekano muri iyo kambi ya Nyarugusu. Iyo nama yateye uruhagarara n'amakenga impunzi z'abarundi ziri muri iyo kambi. Ibyayivugiwemwo ngo kwari kuyimiriza kongera inguvu mu kwicungerera umutekano hakoreshejwe uburyo bwose bushoboka. Osika Papa yabwiye abitabiriye iyo nama ko amakuru afise ku mutekano w'impunzi atari meza. Aho mbere uwarongoye igipolisi yabagirije ko ari bo bateza umutekano muke ngo nakarumwasi ntava kure. Umushingwamanza Armel Niyongere arongoye ishiramwe Rukristo gishinze kurwanya ihohoterwa aratubwira icyo amategeko avuga nico kurwanya ishiramwe rijejwe gukingira impunzi ya SER ifadikanije n'ibihugu byakiriye impunzi mu bihe by'umutekano muke mu makambi. Twarumvise mu minsi heze yuko hari umutekano muke mu makambi y'impunzi ya Nyarugusu na Rusenda, aho abahungiye muri amakambi y'impunzi muri ivyo bihugu bibiri usanga baguma bafise umutima uhagaze kuko babona uruja n'uruza abantu baca hafi y'amakambi yabo bagatinya yuko hashobora kuza abari nko mu nzego z'umutekano z'u Burundi mu rwaruka rw'iterabwoba rw'imbonerakure birirwa barica birirwa baranyuza abantu bagatinya yuko bashobora kubagirira nabi. Arico gituma mu minsi heze banasavye yuko kwigizwa inyuma canke bakarondera ibindi bihugu bajanamwo hari umutekano kuko begereye hafi y'amafrontiere y'u Burundi. Arico gituma dusaba cyane cyane HCR yuko ifise mu vyijeje gukingira impunzi, ariko rero gukingira izo mpunzi mu gihe
mu gihe zokingirwa neza n'igihe hasere yokorana neza n'ivyo bihugu vyabakiriye. Arico gituma dusaba yuko ivyo bihugu vyabakiriye na hasere boje inama ingene bashobora gukingira izo mpunzi ntizihave zigume zifise umutima uhagaze kandi zarahunze igihugu kiri umutekano muke arico igihugu c'u Burundi. Imyidogo ni myinshi ku mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Nakivari mu gihugu ca Uganda. Ivyo vyatewe n'urugendo rw'abashinga amateka b'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bagize muri iyo kambi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 13 Munyonyo, ariko bakaba baranse kubumviriza. Ni nkuru ya Ivirakoze. Abo ni impunzi z'abarundi bo mu ikambi y'impunzi ya Nakivari mu gihugu cy'u Buganda bari bababajwe n'urugendo rwakozwe n'abashinga amateka bo mu muryango w'akarere k'ubuseruko yara bakoze kuri uwa gatatu igenekerezo rya 14 Munyonyo 2018, hama bakagenda batumviriza ingorane z'izo mpunzi. Kuva isaha 3 z'agatondo mu mayira yegereye ahakorerwa ubuzi muri iyo kambi haboneka impunzi sinzi z'abarundi. Naho hari izuba rimwe n'imbwa gahanga ntiryabujije ko izo mpunzi zirindira abo bashitsi gushika isaha 7:30 z'umutaga. Ariko ko izo mpunzi zari zivyiteze siko vyagenze, kuko bari bazi ko baje kubonana n'impunzi hama bumviriza ingorane zabo, ariko baciye bavugana n'abarongoye iyo kambi gusa. Murakoze cyane kundonsa aho mvugira, byatubabaje cyane kuko urugendo twaragumvise, ariko bashitse barinjira bavugana n'abarongoye impunzi, abatwara impunzi hano mu nkambi, ariko twe twarindiriye yuko boduha ijambo kugira tuvuge ibibazo dufise, ntibigeze baduha umwanya. Byatubabaje cyane. Basozereye kuganira n'abarongoye iyo kambi, umufasoni umwe muri abo bashinga amateka yegereye ari ryo sinzi ry'impunzi z'abarundi zari zikoraniye, arababwira ko bagira bisoze, ariko abaserukiye izo mpunzi nabo baciye bamuhereza urwandiko bari bateguye. Wahoze ari umushinga amateka Honorable Juvenal Gahungu akaba n'umwe mu baserukiye izo mpunzi yatubwiye uko bakiriye urwo rugendo. Abaye akababaro ku munyagihugu yatoye abo bashinga amateka, kubona inama nshinga amateka ishobora kuza abanyagihugu bafite ishangwe yo kubabona hanyuma bakababonera mu miduga, ni ikintu cyababaje cyane ababatoye. Icya kabiri twari twitega yuko baje kumviriza ibibazo abo banyagihugu bafise kugira ngo bazobibashikanire, ni ukuvuga ko n'ubu ntibashoboye kubibaronsa. Abarundi rero nka jewe nk'uko n'umushinga amateka wo mu Burundi bashoboye kugaragaza umubabaro bakibishishije mu rwandiko banditse. Mugabo ntibitangaje kuko waraje aserukira uwo mugwi w'abashinga amateka n'umurundi, nibaza yuko ivyo bakora mu Burundi ari byaje gukora ngaha navyo vyagaragaye. Yanakengurukiye ndetse uwo mushinga amateka yabegereye bagashobora kumuha urwo rwandiko bari bateguye. Dushimira umushinga amateka umwe yari y'umutima amenye, tutazi igihugu akomokamo, akaza tukamuha inzandiko twari twanditse, tukamwereka amapankarte dufise akababaro, hanyuma rero yatwemereye ko agiye kubishikiriza inama nshinga amateka. Tworangiza tubamenyesha kuretse ko izo mpunzi zari zaje ari isinzi, zaje zitwaje n'ivyapa bimwe vyari vyanditse ko nduguruye twamugina, nta mahoro n'umutekano uri mu Burundi, iterabwoba niryo riharangwa, hagarika amabakorerwa abakenyezi mu Burundi, kinga ihonyabwoko mu Burundi. Ive irakoze mu ikambi ya Nakivari mu gihugu cy'u Buganda, ubwa Radio Peace FM ijwi ry'urwaruka. Abakenyezi bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda barasaba ishyirahamwe risanzwe ribafasha mu by'ubuzima bwa misi yose kubaronsa ibikoresho byo kwifashisha mu gihe bari mu butinyanka, ngo kuko bibagora cyane na rijyaheza amezi atari make bataronswe ibyo bikoresho, bagatinya ko indwara ziva ku isuku rike zohava zibatera. Ni nkuru ya Maria Caroline Ninahazwe. Igura ry'ibikoresho byo gukora isuku ku bakenyezi n'abigeme bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda mu gihe bari mu butinyanka ni kibazo kidasanzwe mu ino misi. Abihagera Radio Peace
FM umwe mu bakenyezi bo mw'iyo kambi yabwiye radio yanyu ko bamaze amezi menshi bataronse ivyo bikoresho. Uyu mukenyezi avuga ko iyo bagiye mu butinyanka bifashisha utumwanya n'ivyahi kubwo kubura kotex. Abakenyezi bagiriza ishirahamwe AIDS ritunganya ubuzima bw'ikambi ya Rusenda ku munsi gufata mu nenego ikibazo cabo bagasaba haseri gufata mu minwe ico kibazo. Kibazo cy'amakotex nga mu nkambi ya Rusenda kiraduhanze ko turamaze amezi atari make duhiga kotex twarabuciye dukoresha. Uyu ni turangayitse anamakotex. Twebwe bishite tukagenda mu matariki y'iwacu turiyaranje ukarondera ishashe cyangwa utombo cy'ikirembe ugakoresha ikirembe. Mugabo kubera izo ngwane dufite turabona ko ari ingwara zituriko turandura mu buzima bwacu. Twebwe mbere twahora dupokezwa na ARD ariko kugeza ubu AIDS tubona twumva ko ariyo izojura duhereza mbwa twarinde kwiduhereza kuva yinjira mu nkambi turabona karusho ahubwo dusigaye twicuza cyatugarukanira ARD kwayo mashira hamwe HCR CNR na AIDS niba CNR ifise kudufasha ihimiriza AIDS baduhereza ibyo dukeneye kuko turageze habi kuko turahangayitse muri no minsi. Umushinga na FOC nibiza rongo impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda asigura ko icererwa ryitangwa ry'ivyo bikoresho ryaturutse ku buke bw'ivyo bikoresho mu bubiko bw'ikamba rongoye. Nitwa Nibizi Faustin ndi president w'ikambi y'impunzi zo mu Rusenda. Ku kibazo c'amakotex umenga kisa nk'icyatebye hano mu nkambi ni kuvuga ko ababo mu shirahamwe AIDS bakiriye irindi shirahamwe ryari rizanye amakotex kugira irigaburire abakenyezi mugabo basanze ajya amakotex bazanye ari makeya bazanye amakotex arenga gato y'ibihumbi 2 kandi hari abakenyezi barenga ibihumbi 7 bashobora kuzironka bacabona ko kuja gutanga zya kotex zirenga ibihumbi 2 ku bantu barenga ibihumbi 7 yoba ari ingorane bagiye gukwega mu nkambi. Ubu kuno mwanya bari carondera ingene bashobora kongereza zirya zindi kotex kugira baje kubitangira hamwe amakiti yose akwiye n'agasabune bazanira bajya abavyeyi baja mu butinyanka. Fose nibiza asaba abakenyezi n'abigeme kwihangana kuko ico kibazo ariko aragikurikirana nabo bafatanya gutwara. Nibihangane kuko turicakomeza dusaba duca hirya no hino dukurikirana kugira turabe yuko bashobora kubahereza bijya bintu byabo kuko igihe cyarenganye mu bisanzwe nta kintu ubu bafise ibyo bavuga n'ukuri kuko ntabyo bafise. Nico gituma dusaba amashirahamwe yose kuno mwanya tuguma dukomeza dusaba turabe yuko boza kutugaburira bijya amakotex ku bavyeyi bacu dutunze hano mu nkambi no kubigeme. Ivyo bikoresho bitangwa ku bakenyezi n'abigeme bafise imyaka iri hagati ya 13 na 45 y'amavuko zaheruka gutanga mu kwezi kwa Rusama guheze haheze hafa amezi 6 mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda. Marisha Nini nahazwe ku bwa Radio Peace FM. Umupfasoni Maragarita Barankitse ahamagarira impunzi gufatana mu nda mu kuvuga amajambo yubaka n'ari mu buhungiro. Ikibunezereza ngo nukubona yarashoboye kuronka aho yakirira abarundi bene wabo ngo no kuba yarasubije mu mashuri abana barenga 500. Idonido naza ninije imbere asanzwe yimenyereza kuri Radio Peace FM. Maragarita Barankitse asaba impunzi zose gufatana mu nda cyane cyane abafise uburyo ngo bafasha abandi kandi ngo ntibabasabishe. Atanga karorero ku bantu baja kwaka amafaranga kubagira neza ngo nayo gufasha uwitwa Trésor kandi ikigo Maison Shalom kimurihira amafaranga ngana n'igihumbi c'amadolari ku kwezi kugira ngo bashobore kumwitaho. Mpere ku mpunzi zifise uburyo nitutafatana mu nda kufise uburyo avuga ati aka kantu kumurenda afasha amacupa 3 ijya 4 ndaribitse nzogurira isabo n'umuntu cange nzogurira umunyu wundi. Numva mengo botangura bakiyumvira igihe cyose ko turi mu magogwamwe kandi ko turi bene mugabo umwe yitwa ubwo Burundi bwatwibarutse. Rero abo bantu bafise uburyo ndasemereye n'abarundi bari hanze ngo tutangure nituvuge ngo ikiza kitaguhitanye kiraguhitaniza. Tutangure gusegesha bene wacu urabantu babesha ukazubona je nagena hano ngo haregeranije ngo amafaranga ngo ya Trésor kayarondera nkayaburiya ari kubona ndiha igihumbi c'amadolari ku kwezi yo kurondera abantu baza kugwaza babaganga kandi nzi neza ko hariho n'abaganga hariho n'abantu bokuranwa b'abarundi bakaraba Trésor birateye agahinda. Tubamenyeshe ko uwo Trésor avugwa amazi imyaka 3 agwariye mu bitaro bivuye ku ihohoterwa yakorewe n'inzego z'umutekano w'u Burundi imbere y'uko ahunga mu 2015. Maragarita Barankitse ati cyo nkengurukira Imana naho ndi mu buhungiro no kubona nanaronsa aho nakirira abarundi bene wacu urusha karuhuka. Anavuga kandi ko yashoboye gusubiza mu ishuri abana b'abarundi barenga 500 barihirwa amafaranga n'ikigo Maison Shalom. Ikinezereje kushitse ngamo
Rwanda ni ukubona naronse aho nakirira bene wacu abarundi aha a centre communautaire Oasis of Peace. Abarundi uwo barushe uwo bagize ntashobora kuba nararonse uburyo bwo kubaramira bakaza ngaha tukaganira, hanyuma kandi nkarungika abana mu ishuri barenga 500 bakashobora gusubira mu ishuri, kuko ikintu cyambere gihambaye n'ubumenyi. Umuntu ashobora kuguha ikizohindura n'isi n'abantu bazoba baraciye ku ntebe y'ishure mugabo bafise na za ndangagaciro z'ubuntu. Ikigo Oasis of Peace cegukira Maison Shalom gisanzwe gifasha impunzi mu kubaha imitahe yo kwiyungunganya. Uwo mupfasoni asaba ashimitse abahawe ayo mafaranga kuyasubiza ku gihe kugira ngo n'abandi baronke, ubona ko atanyungu basabwa. Hari umupfasoni w'umurundikazi yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda azwi ku izina rya Henriette, afise umwana agwaye cyane indwara y'ibyimba byo mu mara, kugira akire bamubwiye ko yovurizwa hanze. Uwo mupfasoni arasaba ubufasha ngo kugira ngo ashobore kuvuza uwo mwana. Inkuru ya Frank Espoir Ndizeye. Henriette ni umupfasoni w'umurundikazi yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Niboyi aho basanzwe bita Kanombe. Akaba afise umwana agwaye indwara ikomeye yamuteye ibivyimba kumara nkuko tubibwirwa n'uwo muvyeyi. Umwana atangura kugwara agira diarrhée, ndamujana kwa muganga. Uko ndamujana kwa muganga bakamuha imiti y'amibe, ndamujana muri hajya bavura impunzi. Ndakomeza ndamuvuza, ntiyigeze ihagarara diarrhée yoyo. Mu kwezi kwa gatanu umwana atangura kuja aragira diarrhée y'amaraso, ntangura guterereza amafaranga kubera jene nta bushobozi nari mfise. Tumuvuje umuganga arambwira indwara batoye umwana afite udutumera mu ntuze mu mayintesite, kandi grand intesite yose yaramaze kuba atake na parti ntonya yo mu mayintesite greve. Ukuvugwa k'uwo mwana bisaba uburyo bwinshi bwo kumurungika hanze mu gihe umuganga yababwiye ko iyo ndwara ino itazwi. Uwo muvyeyi Henriette asaba abagira neza n'ababishoboye ko bamugarukirako kugira ashobore kuvuza uwo mwana. Uko haciminsi utwo tuvyimba twidevelopa cancer baca bamdungika ku mushirurgien pédiatre. Hanyuma ngiye kuri uwo mushirurgien pédiatre ndamwereka amaresulta yose, aca arambwira turumva rero ni ka ya mbere mbonye yoba ari operation ya mbere mbonye nkoze. Ati rero siza ivyo mbona hanzeho barabishoboye, ndagenda muri hasera ndatanga iyi rapport médicale ndayibereka, hanyuma baca barambwira ngo nsigare ayo maresultat n'iyi rapport médicale. Baca barambwira ngo nindindire batompamagara. Nabitanze mu kwezi kw'icenda, n'ubu ndacarindiriye ko hari ico bamfasha muri hasera, ko hari ico bodufasha ngo batuvurize umwana. Abagira neza ubundi abasaba ko bamuvuriza umwana babishoboye batuvuriza umwana, babonye nkaho ubuganga buri bashoboye kumuvura bamutuvuriza. Henriette akaba ari umuvyeyi w'abana 3 bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2015. Harabaye kuri uyu wa 10 Munyonyo uyu mwaka turiko turarangiza urukino rwahuje abanyeshuri n'abigisha bo kw'ishure Institut de la Réflexion ikambi y'Urusenda mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Urukino rukaba rwararangiye ari ibitsindo 2 ku mpande zose. Ni nkuru ya Maderene Ngendakumana. aho hari mu rukino kivandimwe rwahuje abanyeshuri n'abigisha ku igenekerezo rya 10 Munyonyo muri uyu mwaka kigiye kurangiza ikambi y'impunzi ya Rusenda mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwigisha wo kuri iryo shure Institut de la Réflexion ryatunganije urwo rukino hagati y'abigisha n'abanyeshure bo mu ikambi ya Rusenda, Ciza Pierre avuga ko intumbero y'urwo rukino ari ukwereka abanyeshuri ko abavyeyi babo babakunda, avuga abarezi babigisha. Nayo ngo abanyeshuri bakabaronka kenshi umwanya wo kwimenyereza. Kini naco ngo nukugira ngo abanyeshuri n'abigisha bimenyekanishe mu icungararo yaho ishure rikorera. Yego mu ntumbero zo kwerekana umubano mwiza uri hagati y'abanyeshuri n'abigisha
ishure ibiro byacu byitayeho gutegura uru rukino kugira ngo abana babone yuko abarimu babakunda. Mu bisanzwe uko ndabibona ku mpande zose mbona ingufu zisa n'izingana, ahubwo nyene ni hamwe nyene haburana babiri hagatsinda umwe. Birafise akamaro kanini cyane kuko ubwa mbere ni guteza imbere siporo ku ishuri wacu, kandi siporo nayo nyene ihuza abantu. Nk'uko murabona ko twakiniye ngaha ku kibuga c'Inepfo mu Kibembe, ni byiza cyane. Ababembe baramenya ko hari ishure ryo ngaho haruguru riko abana b'abarefugee baje gukinira ngaho, komsa hakabaho amarelation meza hagati y'ababembe n'abarundi. Izo nkino rero ngo zirimwo ubumenyi byongera kubwo abanyeshure barondera mu ishure ko harimwo kwiga umubano mwiza hagati y'ababana, nk'uko bimenyeshwa n'umunyeshuri umwe mu bakinye izo nkino. Urukino ukuntu rwagenze gusa twakinye neza, ariko icyagiye kuhabonekana gusa nuko mu kibuga habaye amafuti menshi gusa, ariko umupira muri siporo niko byama bigenda. Ariko kimwe gusa arbitre ari amaherere yagize no hanze barayagiye, ariko kimwe gusa yabaye tolerance. Hanyuma twakinye umupira biragenda neza, ariko twanganije. Inkino ziradufitiye kumenya kugera kure cyane, novuga entre y'abanyeshuri n'abigisha hariho ubumenyi burenze bw'umwumvikano, kubana neza no kwigishanya, kubera abigisha bacu aribo batwigisha manje kubagambararira, kandi urumva rwari urukino rwa kivandimwe kubera abavyeyi nyene batwigisha. Ubwo rukino rukaba rwarangiye hatsinzwe ibitsindo bibiri ku mpande zose. Umupfasoni Henriette akorana n'ishiramwe mpuzamakungu ryitaye impunzi HCR yaratembereye ikambi ya Mahama ari kumwe n'utwara iryo shiramwe HCR nyene muri iyo kambi. Yarahamenyeye byinshi ekaranabishikiriza nk'uko tubimenyeshwa na mugenzi wacu Claudine Ndayishimiye. Uwo mupfasoni Elena asanzwe akorana n'ishiramwe HCR ryitaye impunzi yagaragaje amasanamu ku rubuga ngurukana bumenyi Instagram rwa HCR y'urugendo yakoze mu ikambi ya Mahama mu Rwanda ahahungiye impunzi z'abarundi. Uwo mupfasoni yaragize akababaro n'agahinda asanze izo mpunzi zisa nk'izibagiwe mu gihe hari ibyo ababafasha batabashikira. Ndi kumwe n'ishiramwe mpuzamakungu HCR ryitaye impunzi mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Twarashoboye guhura n'umupfasoni Aline w'umurundikazi yahungiye muri iyo kambi. Yaratubwiye ubuzima babayeho mu buhungiro mu gihe babandanya baticizere. Nk'agafotozi ndazi kuri ku mashusho, ariko ayayo avuga bike mu mibereho y'izi mpunzi. Imfashanyo ikwiye si yo kwitaho gusa uburezi n'isuku, ariko bisobanura ko n'izi mpunzi zari zikwiye ubuzima cyane nk'akazoza kabo. Umupfasoni Aline numwe mu baganiriye n'uwo mupfasoni Elena, aho yamuganiriye ku kungene bagenda batakaza icizere kuri ubwo buzima babayemwo mu iyo kambi ya Mahama. Sasa sisi nafike nta nagiza ko yohera naje kubera nyaka iheze turi ngaha ntana nanize ko yohera aje numva ntise nayo uburongo ishiramwe HCR ikorera mu iyo kambi ya Mahama Paul Kenya avuga ko byose babiterwa no kubura imfashanyo ikwiye mu gihe bahura n'ibibazo byo guhitamo ivyo bakorera izo mpunzi. Twama dufata icyemezo gikomeye buri gihe hano muri ino kambi bivanye n'uburyo dufise budakwiye, haba mu byo twari dukwiye gukora. Nk'akarorero, mbe twaba dutanga imfunguro zikwije ingaburo zose, mbe twaba twubaka utuzu twa sugumwe dukwiye, mbe twaba dusanura ibirasi by'amasomero, mbe twaba duhora tugurira imyambaro abana bakivuka. Ariko haba mu byo dukora n'ibyo duhora twirengagiza, byose byakabaye bifitiye akamaro impunzi zacu twitaho. Kugo rubuga ngurukana bumenyi kwa Instagram, uwo mupfasoni akaba yagaragaje uburyo izo mpunzi z'abarundi zisa n'izibagiranye, akamenyesha ko hari hakwiye ukubaba hafi mu maguru masha mu gihe n'ifunguro bahabwa na zone zidakwiye. Claudine turagushimiye. Impunzi z'abarundi 10 zo mu ikambi ya Rusenda nizo zigiye kwishurirwa amafaranga yo kwiga kaminuza. Umwe wese akaba azakwishurirwa $1,000 y'abanyamerika ku mwaka. Ku bufatanye bwa kaminuza ya Minembwe n'umugwi w'igihugu jejwe impunzi senere. Impunzi zifuza kwiga kaminuza zirasaba ko ico gitigiri cyo kongerezwa kubera ari gituravye abavyifuza. Ni nkuru yari Nirere. Ico gikorwa gihamagarira impunzi z'abarundi kwiyandikisha kugira ngo baronke amahirwe yo gutorwa muri abo bantu 10 cyatanguye kuri uwa mbere igenekerezo rya 12 Munyonyo umwaka wa 2018. Impunzi z'abarundi zifuza kubandanya amashuri ya kaminuza zirakenguruka ico gikorwa, ariko zikavuga ko iyo kaminuza iri mu karere ka Minembwe atamutekano ifise
ko harangwa imigwi y'abagwanyi itandukanye. Ico kintu twacakiriye neza ku bwacu, mbere turanabishima kuko ni intambwe, kuko ni ikintu twama twasemereye, ni ikintu twama twakomye induru dusaba. Ku by'ukuri turagishima kandi turagishima gose, kuri turabyishimira cyane. Intambamyi zoba ziri muri ico gikorwa sizindi nuko university boba baragiye kudusabirako irahantu tubona nko kumenga je tugora ku mutekano, ko irahantu bita Iminembwe, na hantu tutizeye cyane gose umutekano waho. Izo mpunzi zivuga ko igitigiri cy'abantu 10 ari gito cyane ugereranije n'impunzi zifuza kubandanya amashure yazo muri kaminuza. Ikindi naco ngo nibisata benshi bifuza kwiga nta biriho muri iyo kaminuza. Igitigiri basaba cabaja kwiga kuri university n'abantu batarenga 10. Urumva iyo ni ntambamye n'abantu bake sana, kandi kaba nkako hano muri no nkambi ya Rusenda dufise igitigiri nyamwinshi cy'abantu bifuza kuja kwiga kuri iyo university. Ni university imwe isanzwe ifise ibisata bitarenga 5, kaba nkako twe nk'aba refugee hano muri no nkambi tukaba dufise ibyifuzo by'ibindi bisata na cyane cyane nk'ibyo twari dusanzwe twiga. Icambere coco ibisata biri kuri iyo kaminuza ni théologie, science de l'éducation, science agronomique, développement et environnement, n'ikindi kigira gatanu ni science médicale. Ariko ibyo twari twifuza canke nk'ibyo twari twavuye mu Burundi twiga nk'abahora basanzwe bari ku ishure muri kaminuza, hariyo za math physique, hariyo za polytechnique, hariyo za biologie, za géologie, hariyo za science de l'ingénieura, hariyo za droit, za télécommunication, hariyo za science informatique n'ibindi. Ariko kuri université bikaba bitariho. Izo mpunzi zisaba umugwi w'igihugu SNR kuvugana n'iyo kaminuza kugira ngo igitigiri cy'abanyeshure congerezwe. Mwomenya ko muri abo banyeshure 10 bazoronka amahirwe yo kwishurirwa kaminuza harimwo 4 bo mu ikambi ya Rusenda, 3 bo muri site ya Murongwe hamwe na 3 baba muri Uvira. Umugabo wo gukinjika nawe ni wasigaye inyuma mu by'impunzi z'abarundi zikora. Yaminyibuka Jean Pierre ari muri bamwe mu batunzwe n'uwo mwuga mu gisagara ca Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Adolphe Habimana yimenyereza kuri Radio Peace FM abituyagire. Uwo mwuga wo gukinjika yaminyibuka Jean Pierre ngo yawutanguye kuva kiri umwana muto, binamutuma awuronka mu rupapuro rw'umutsindo. Aramenyesha ko naho hari abantu bafata nk'ugayitse ko bihenda cyane gose, kuko gushika ubu ni wo mutunza hari mu buhungiro kandi ukanamufasha gutorera inyishu utubazo tumwe two mu muryango. Nubwo bawita kuciriritse n'iciriritse, kuko hari abantu benshi cyane utunze kandi utungishije. Imwe mu migambi yiwe nukuzokwigisha abandi no kumenyekanisha uwo mwuga wo gukinjika. Agasaba abo baba bishoboye ko bamufata mu mugongo kuko wenyene atavyo kwishoboza. Tubura abantu badufata mu mugongo. Hama n'ubu gushika n'ubu mu mudugudu barambwiye ati wowe ukaronka umuntu agufasha, ko naye nifuje ko mfata bajya abakozi bakora mu mazu, ko ndabashira hamwe. Nari maze no kuronka abakozi barenga 45. Ama mukuru w'umudugudu arabisaba, baranyemerera ko bashobora kumpa akantu k'agasare. Mugabo rero urumva kubera mu gace zimbana nkeya. Asozera atera kamo abandi barundi bari mu buhungiro kutagaya akazi nakabaya maze ngo nta mwuga udakiza. Nibahaguruka ahubwo abo bantu bawusuzugura, abo bagabo batabona ko bashobora kuja mu gikoni bagateka canke bakagira iki n'iki canke bamwe bafise bya byiyumviro bya kera ngo guteka n'iby'umugore, n'iby'abakobwa, n'iby'abashiki bacu, n'iby'abamama. N'ukuri ibyo bintu byarahetse. Biba kuri amaboko mu mpuzu bafata imyuga bakore cyane cyane wo gukinjika. Yaminyibuka Jean Pierre yifashishije uwo mwuga ngo ashobora gutanga impanuro kubijanye n'ifunguro umuntu ashobora gufata bijanye n'amagara yiwe. Na impunzi zahungiye muri Republika ya Intwaro Rusange ya Kongo mu ikambi ya Rusenda ziridogera igisata kijejwe amagara y'abantu muri iyo kambi. Inkomoko ya byose ngo nuko iyo bagiye kwivuza batuma amatari imbere yo kuvugwa kubera ibura ry'umuyaga nkuba kuri iryo vuriro. Ni nkuru ya Akade Ndikumana.
Ikena ry'umuyaga nkuba kw'ivuriro ryo mu ikambi ya Rusenda birahagarika ibikorwa vy'ijoro. Igisata kijejwe amagara y'abantu mu ikambi y'impunzi ya Rusenda kirafise ingorane yo kubura umuyaga nkuba wo kuboneshereza iryo vuriro mw'ijoro. Impunzi ziridoga iyo zigiye kwivuza kuri iryo vuriro, bavuga ko abaforoma babirukana bitwaje ko hatabona canke bakabatuma amatara yo mu nzu kugira ngo abaforoma biborohere gusuzuma abagwayi. Umviriza abagwayi twashoboye gusanga aho kw'ivuriro. Jewe ndi umurefuje wo mu Rusenda, je numva mbabaye gose kubona tuzana abana mwijoro bagwaye baremvye nko mu masaha y'ijoro bakarinda kutubwira ngo mu kutuvura ngo nitugenda kuzana amatara ngo abariho tuvuga. Utazanye amatara umwana wawe aremvye canke ari uremvye baca bagusubiza inyuma. Kweri iyo ngorane tweje numva yambabaje gose. Ugwaye mwijoro canke ugwajije umwana mwijoro utafise akatara utwara ntibakuvura kubera ata amatara yariho baca bakwirukana. Ugenda uzana itara natwe za matara tufise cyane utuntu turi ntuze twafuye nabi utafise ako gapire basi umwana kugwariye ko ntutwara kwa muganga acararuko atavuwe. Ikibazo cy'amatara nukuri mututabare mutuvugire batuzanira amatara kwa muganga natwege nyine abanyagihugu turonga amatara. Twobamenyesha ko kuva isaha 10 z'umuhingamo ku rutonde rw'ibikorwa rumanitse aho kw'ivuriro bakira abafise ubushuhe, abacibwamwo, abagize isanganya hamwe n'abibaruka. Bavura abasaba ubutabazi bwa mbere. Ikambi y'impunzi y'abarundi bo mu Rusenda ifise impunzi zirenga 30,000 n'ivuriro rimwe rikora amasaha 28 kuri 28. Arcade Ndikumana mu ikambi ya Rusenda muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku bwa Radio Peace FM. Mu gihugu cy'u Rwanda naho aho mu mazimisi mwumva ko impunzi z'abarundi ziba mu burere butandukanye bw'icyo gihugu zidahengeshanya kurondera uko zibaho no kwiteza imbere, n'abakenyezi nabo ntibasigara inyuma. Uyu mupfasoni ni umwe muri bo, akaba nawe yarashinze inzu y'uburiro bimwe bita restaurant mu Kinofunofu. Ido nido na Emmanuel Nkunzimana. Umupfasoni Mediatrice Nkunzimana asanzwe yarahungiye Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yitangurije urudandazwa rwo gucuruza mu nzu y'uburiro mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kagarama. Arashima cyane uko urudandazwa rwiwe ruriko ruratera imbere. None yoba yatanguye gute? Yoba yatanguranye umutaho ungana gute? Umviriza inyishu z'ivyo bibazo umuntu atoreka kwibaza mu buzima bw'impunzi dusanzwe tuzi ko ziri mu buzima bugoye. Nabanje kuraba aho hantu ndaraba abantu bahaba kubera narufite ico ciyumviro narufite uwo mugambi wo kubikora, ndavuga ati reka ahantu mpime ndabe ko vyocamwo. Ngiye gukora ndagura ibikoresho ndishura n'inzu nkoreramwo, hama natangira ukwezi kwa mbere ntabwo vyagenze neza. Ukwezi kwa mbere sinabibona uko bimeze, ariko ukwezi kugira kabiri ndabona uko biriko biragenda, ukwezi kugira gatatu rero ndahamaze amezi 6 nkambona ibintu bigenda neza. Hama umutahe natanguje 150 harimo ibikoresho harimo na ruwaye. Mu kazi ngo ntihashobora kubura intambamyi izi canke ziriya zitambika, na cane cane iyo uri muri mwene ibi bikorwa vyo gucuruza. Umviriza zimwe zimwe muzahura nazo. Inzitizi mpura nazo no kuvuga aho natangiye inzu ni ntonya, baramaze kumenyera abakiriya baraza, ariko nkagira ikibazo cyaho nabicarika. Kuvuga inzitizi mpura nazo nuko ruhaye ari nto, ndashaka gwagura, ndashaka niba mufite aho mwamvugira bakaraba ukuntu banyongereza nkishura ruhaye nyo ya mbere. Nkabona ahantu nkorera hagutse, hari abasaba abantu bicara bakahabura. Akaba asaba bamwumva ko bomufasha kugira atorera inyishu y'ivyo bibazo bimuhanze. Aratera kamo izindi mpunzi na cane cane abakenyezi ko batoguma bareza amaboko, ariko ko boshinga utwo bakora naho bitoroshe. Akamo natera abandi bakenyezi, umuntu no kwihangira umurimo, ugerageza kuraba ku buryo utaja urasega ukaraba ikintu wakora. Hari igihe ufatisha, hari igihe vyanka, ariko iyo ubishizemo ingufu nibaza ko ataho vyanka. Umutahe yatanguje akaba yawuguranywe n'abagenzi biwe, ariko akaba akenguruka ko yahejeje kwishura iryo deni. Emmanuel Nkunzimana turagushimiye. Mu gusozera amakuru yacu y'uno munsi, reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Ubwoba ni bwinshi ku mpunzi z'abarundi bahungiye Nyarugusu muri Tanzania, aho havugwa imigwi y'abitwaje ibigwanisho. Abantu 3 bitwaje ibigwanisho nyene barafatiwe mu ikambi y'impunzi ya Rusenda muri Kongo. Imyidogo ni myinshi ku mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nakivali mu Buganda kumvo z'uruzinduko rwakozwe n'abashinga amateka, ariko izo mpunzi nazo zikaba zari mu ijambo. Inyuma y'itangwa ry'impapuro z'inzira ku mpunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda, ico gikorwa naco nyene caraye gitanguye mu ikambi y'impunzi z'abarundi bahungiye muri Kongo.
inshuti namwe bakunzi ba Radio PCFM akaba ariho dusozera aya makuru twari twabateguriye yo kuri wa 16 Munyonyo umwaka wa 2018. Ndabibutse ko kandi mudukurikira ku buhinga ngurukana bumenyi kuri website akaburungu Radio PCFM akaburungu.com. Mu buhinga bw'ibyuma mwari kumwe na Emery Nkuru nziza afatikanije na Franco Divya Akimana. Kuri mikro nawe mukaba mwari kumwe na Henriette Akimana naho ubutaha.